Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya. Na makuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye cane n'ubundi kuri ryahangana riri hagati y'imirwi ibiro mu rwishigikiye Varisito Ndayishimiye ndetse no mu rwi ushigikiye ivya Alain Guillaume Bunyoni cane habita ko bari mwiragi rya Nkurunziza. Colonel Desire Uwamahoro ari mu biro bikuru vy'iperereza aho yariko arasambishirizwa yivugiye ko yakoroye amosozi, avuga ko yasinyishijwe ivyegeranyo nawe ubwewe atazi kugira ngo akize amagara yiwe. Ariko mu kwisigura ku vyo ariko yagirizwa n'icaro c'umushikiriza amanza kizigenza wa Republika, Colonel Desire Uwamahoro yavuze yuko ari yarapfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza hari amazina yahawe maremare ngo asinye ko ayagirije ko nayo yari umugambi Bunyoni yari yarateguye. Desire Uwamahoro ico gihe yavuze ko yanse kubisinya kugira ngo atoza gushira abandi mu mazi ashushe. Murano makuru turaza kubabwira vyinshi mutigeze mwumva, muraza kumvamwo abategetsi benshi cane mutigeze mumenya ko nabo bari muri ibi vyose. Ndayishimiye ngo yisanze ariko ararwana n'umurwi wa Nkurunziza wose. Ingingo President Ndayishimiye yagiye arafata zo gusubiza ibintu mu buryo yasanze zirwanywa n'abategetsi bose. Nkurunziza yamuhanuye kugena abo tubibutse ko yari yaramuhanuye kugena Alain Guillaume Bunyoni nk'umushikiranganje wa mbere, Daniel Gerase Ndabirabe nk'umukuru w'inama nshingamateka, Reverien Ndikuriyo nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD ndetse na Emmanuel Sinzohagera nk'umukuru w'inama nkenguzamateka. Izi ngingo benshi zabangamira kubera mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza umutegetsi wese yarasigaye ameze nk'umwami mu gace ajejwe akiba uko ashatse atacamira agahohotera abandi uko abishatse. Ivuga kurwanya ibiturire yatumye abategetsi benshi bumva babangamiwe, abategetsi benshi kandi barashavujwe n'ingene Ndayishimiye yagiye arabita ibinebwe. Amasoko yacu arerekana ko bano bategetsi bose bagiye inama yo gutembagaza President Varisito Ndayishimiye babanje gukora ibintu tuza kubabwira muri ano makuru. Ndayishimiye ngo yume wasanze Bunyoni afatanije n'abandi benshi mu butegetsi harimwo nabo yarazi ko badacana uwakana Bunyoni. Mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD ni bake batari mu mugambi wa Bunyoni, ari nayo mpamvu hari abagiye bararungikwa gukorera hanze y'igihugu. Reverien Ndikuriyo we avugwa ko yoba yarafise uruhara rukomeye mu mugambi wa Bunyoni, ngo ni nawe yoba yaronka amakuru atari make y'inzego z'iperereza agaheza akaburira abari mu mugambi ngo bahinyanyure ivyo bategura, kongera akabuza ko amakungu amwamwe ashikira amakuru murantunge, akongera akabuza ko amakuru amwamwe ashikira umukuru w'igihugu. Mu ntumbero yo kwiha inguvu ako karwi kavuga ko kari mwiragi rya Nkurunziza kumvikanye kurwiza imbonera kure, kongereza inyigisho z'urwanko no kuziha imyimenyerezo ya gisirikare. Imbonera kure akaba arizo zakoreshejwe mu kunumya abandi bagumya banga batokwemeye imigambi yo gukombora Ndayishimiye. Aha icahindutse gikomeye nuko kera imbonera kure zayoboka umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, ariko ubu zikaba ziyoboka umunyamabanga mukuru w'umugambwe Reverien Ndikuriyo. Bimwe rero mu vyo babanje gukora mu kumwankisha abanyagihugu harimwo kubuza ishirwa mu ngiro ry'ingingo z'umukuru w'igihugu kugira abarundi bose batahure ko ataco ashoboye, ko yishinga kuvuga gusa ariko ataco akora, kubuza abarundi kuronka ibintu vyankenerwa, kugira ishavu riduge mu banyagihugu. Ico gihe muribuka ko hari harabuze igitoro mu gihugu, isukari, ifumbire, inzoga, imfungurwa ndetse n'ibindi. Harimo kandi kubuza ishirwa mu ngiro ry'umugambi wo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara y'abakozi ba leta kugira biduze ishavu mu bakozi. Harimo kubandanya ivyo kunyuruza abantu kugira biboneke ko ataco Ndayishimiye yahinduye mu bijanye n'agateka kazina muntu.
Muri leta hari abashikiranganje bari bajejwe kunaniza ingingo z'umukuru w'igihugu, benshi bakaba bari mu bashikiranganje bari basanzwe muri leta ya Nkurunziza. Abarongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo nyene baravuzwe ko bari inyuma ya Generali Bunyoni. Abayobozi bishikira b'umukuru w'igihugu bajejwe ibibazo vya gisivile be n'igisirikare nabo bavuga ko bari inyuma ya Bunyoni. Inzego z'iperereza nazo nyene zaravugwa muri uwo mugambi. Pascal Nyabenda yahoze arongoye inama nshingamateka nawe nyene yaravuzwe muri uwo murwi wari kumwe na Bunyoni. Hari n'abandi benshi bari bakomeye kuri Nkurunziza bavugwa muri uyu mugambi. Mu ncamake, Perezida Ndayishimiye ngo yisanze ariko ararwana n'abo Nkurunziza yamusigiye bose. Bunyoni we akaba yasa n'uwamaze kwigarurira inzego zose kiretse bakeya basa n'ababaye ibirira habiri. Muri abo havuzwemo Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, utigeze ahemukira Ndayishimiye ngo yoba yari General Prime Niyongabo arongoye igisirikare. Kuba ngo Ndayishimiye yaragumanye igisirikare akaba navyo biri mu vyamwongereje inguvu. Uretse General Niyongabo kandi hari abasirikare babiri bafashije cyane Perezida Ndayishimiye mu bijanye n'iperereza. Hakaba harimwo Colonel Aloys Sindayihebura na Colonel Ernest Musaba. Mu mugambwe naho Perezida Ndayishimiye yoba ngo yarafashijwe na Honorable Lazare Mvuyekure. Uretse kandi nk'uko vyari vyaragenze mu ikurwa rya Hussein Rajabu, Perezida Ndayishimiye yifuza kwiha umwanya, yari yaripfuje kwiha umwanya wo kubanza gucanishamwo abari kumwe na Bunyoni. Igenwa ngo rya Gervais Ndirakobuca ryari muri iyo ntumbero. Amakuru yarahari yavuga ko akibwirwa ko yo umushikiranganje wa mbere General Ndirakobuca yaciye aja kubibwira Bunyoni, nawe amuhanura ko yovyemera. Igiharuro ca Perezida Ndayishimiye ngo nuko General Ndirakobuca amaze kuhashika n'ubundi hatari kwemera kubandanya akorana na Bunyoni. Uretse cyo kumufasha kurwanya Bunyoni ngo nta yindi nyungu Ndayishimiye yari gukura mu igenwa rya ndakugarika. Naco ngo vyari kuzomarira mu butunzi, nta nico yari kuzomarira mu rwego mpuzamakungu. Gusa uyu mwaka ibi vyo vyaragaragaye kuko ndakugarika ari mu bantu bakoze vyinshi. Perezida Ndayishimiye yihaye intumbero kugenda gahoro gahoro ariko akigiza abahoze bakorana na Nkurunziza bose. Yaramaze kwishiraho urwego rw'iperereza rumwegukira buke buke rukazosubirira ngo abari bamenyerewe mu iperereza. Amatwi adusomera ngo nuko hari benshi makozi b'iperereza batanguye gusubizwa mu nzego baje bavamwo. Ahandi kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye arakora impinduka akaba ari mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD. Benshi baracibaza ikibazo niba koko azoshobora gusubiriza Reverano Ndikure yadahejeje ikiringo, ariko vuba akaba yaratanguye kwinjiza abiwe mu nzego zitandukanye z'umugambwe. Numwe mu biro vy'umukuru w'igihugu abatari bake baramaze guhindurwa. Ikirwanisho nyamukuru ca Ndayishimiye akaba ari umwanya uko iminsi igenda akaba ariko akomeza akaduza abiwe. Abatamwemera nabo niko batakaza ikibanza mu butegetsi. Aho rero Bunyoni apfungiwe, wa murwi warataye inguvu mu buryo bugaragara pe. Amanama arakorwa ariko hagakorwa bamenye yuko umukuru w'igihugu yasohotse igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere atakiri mu gihugu. Ibi rero birabima umwanya wo kwisuganya ndetse no gutekereza ibindi bakora mu gihe uwasa n'ubarongoye we yamaze kwamburwa imbaraga ziwe nka zose. Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere ndetse akaba naharurirwa mu barwizatunga bakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi, uretse ingingo yamufatiye yuko ivyiwe vyose bigiye kunyagwa bigashirwa mu minwe ya leta. Mu yandi makuru kandi katubwire ko hari umwirabura yariko arondera kwitoza nka perezida wa Amerika, we akaba yakuyemwo akarenga. Uyu ni Tim Scott, umukenguza amateka wo muri Republika wo muri Caroline du Sud, yakuye akarenge mu rugamba rwo kurondera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora ategekanijwe mu mwaka uza w'2024.
uyu yari yizeye ko hashobora kuba umunyamerika w'umwirabura yitoje ku izina ry'umugambwe w'abarepubulika muri ayo matora. Akaba yarabwiye imboneshakure Fox News ati nibaza ko abatora ari nabo bantu bakomeye ku isi. Basobanuye neza mu kumbwira bati timu ntiharagera. Naho Tim Scott mu ntango yari yaronse amahera akwiye, yarananiwe no kuronka abanywanyi bakwiye mu biharuro ngereranyo vy'amajwi. Ntaramenyesha ubwo ashigikiye mu basigaye mwihiganwa, kandi yavuze ko atamugambi afise wo kwiyamamaza ikibanza c'icegera c'umukuru w'igihugu. Ati reka ndakubwize ukuri, niyamamarije kuba umukuru w'igihugu kugira mbe umukuru w'igihugu, niko yabwiye Trey Gowdy, umunyamakuru wa Fox, akongera akaba n'umugenzi mu kiganiro, aho yavuze kuba kuvyo kubicegera c'umukuru w'igihugu bitari mu vyo arondera. Inyuma yo kwinjira muri urwo rugamba kurondera kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambwe w'abarepubulika, Scott w'imyaka 58 yidondoye nk'umukandida agendera cyane ku mico ya kera. Yakoze igikorwa kidasanzwe cyo gukiza indwara y'amacakubiri ishingiye kuri politike gusumba uwahoze ari umukuru w'iki gihugu Donald Trump. Yashize imbere kandi ubutumwa bwiza muri rusange, akaba yari yemeje kunagura umuco w'ubukomezi bwa Amerika, akaba yarasiguye kahise kiwe nk'ikimenyetso c'indoto y'abanyamerika. Ngo nk'umwuzukuru w'umurimyi w'ipampa mu mirima yo mu bumanuko, yasigura ingene yarezwe na nyina wiwe wenyene n'ingene umuryango we wateye imbere ukava mu ipampa ugashika muri Kongere sekuru akiriho. Ingingo yiwe yo kuva mu rugamba rwo kurondera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambwe w'abarepubulika yayifashe akanya gato nyuma y'ikiyago hagati y'abahiganwa mu ndwi iheze muri Miami. Muri ico kiyago Scott yaramizwe nabo bari kumwe, kandi ubutumwa bwiza yashira imbere muri ino myiyamamazo ntibwashoboye kwinjira mu batora, bigashoboka ko atari kuronka itike yo kuba mu kiyago kizokurikira. Trump asumvya kure cyane aho bahanganye mu mugambwe w'abarepubulika, ntarigera yitaba na rimwe ibi byago bicishwa ku mbonesha kure. Ibinyamakuru vya Amerika bikavuga ko ingingo ya Scott yo guhagarika imyiyamamazo yiwe yaje giturumbuka kuri bamwe mu bamufasha mu myiyamamazo yiwe. Scott akaba ari umutegetsi hagize kabiri hazwi cyane akuye akarenge muri iyi myiyamamazo yo kurondera kwitoza ku izina ry'umugambwe w'abarepubulika mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu mwaka uza w'2024. Akaba akurikiye Mike Pence w'imyaka 64 yahoze ari icegera cy'umukuru w'igihugu, yavuye mu ihiganwa mu mpera zo kw'icumi guheze inyuma yo kubura abanywanyi b'abarepubulika bamushigikira. Iyi ngingo ya Scott kandi kabije hasigaye neza na neza amezi 2 ngo hatanguzwe amatora yibanze muri Iowa. Ibiharuro ngereranyo vy'amajwi ya CBS News YouGov vyerekana ko yari afise 4% gusa y'amajwi, akaba yaza mu kibanza ca gatanu mu barepubulika nyuma cyane ya Donald Trump. Bamwe mu batanga uburyo bari bashigikiye Scott harimo umukenguza amateka wa Amerika kuva mu mwaka wa 2013, bavuga ko ubu ariko barashigikira umugore yahoze aserukira Amerika muri ONU, Nikki Haley, nawe nyene yamoka muri Caroline du Sud. Mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Haley yavuze ko Scott ari umuntu mwiza yizewe kandi w'akarorero kuri benshi. Amatora yibanze y'abarepubulika akaba yabaye meza kubera uruhara rwiwe muri yo. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utuje ucikanwa nayo dushikiriza, usangize hano makuru bagenza kandi aho bari hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV muhezagirwe.